Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari cyohere muri Uganda aho Perezida Yoweri Museveni yaraye yatangaje amabwiriza yo kuguma mu rugo mu turere tubiri muri dutanu tumaze kugaragaramo indwara ya Ebola. Ni mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'indwara mu gihugu hose. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi muri Uganda akomeza inkuru. Ijambo guma mu rugo ku banya-Uganda n'ahandi hose ku isi ryibutse ibihe bikomeye COVID-19 yari yokamye isi yose ihitana abantu umusubizo, abandi bari mu bitaro cyangwa barwariye mu ngo zabo. Ariko yatangajwe muri Uganda uyu munsi itandukanye n'iyo yatangajwe mu turere twa Mubende na Kasanda, kandi noneho kubera indwara ya Ebola imaze guhitana abantu 19 mu turere dutanu twa Uganda ari two Mubende, Kasanda, Kagadi, Kegegwa na Bunyangabu nk'uko byemezwa n'inzego z'ubuvuzi za Uganda. Icyorezo cha Ebola cyamenyekanye mu gihugu mu ntangiriro z'ukwezi gushize. Ku ikubitiro leta yari yavuze ko itazashyiraho ingamba nk'izi zikaze zo kurwanya iyi ndwara, ivuga ko kuyirinda byoroshe kuruta kwirinda COVID-19 mu gihe abantu bubahirije amabwiriza y'inzego z'ubuvuzi. Ariko Perezida Museveni avuga ko kubera ko abantu batubahirije amabwiriza bahawe na Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu, byabaye ngombwa ko izo ngamba zishyirwaho mu rwego rwo gukumira icyorezo ngo kidakwirakwira mu gihugu cyose ndetse kikarenga n'imipaka. Ni muri urwo rwego Perezida yategetse ko uruja n'uruza rw'abantu muri ubwo burere bwa Mubende na Kasanda ari natwo turere twibasiwe cyane n'icyorezo ruhagaritswe. Insengero uno munsi nazo ntabwo zafunguye muri utwo turere, kandi imodoka zitwara abagenzi n'ibikorwa bihuza abantu benshi byose byabaye bihagaritswe kumara iminsi 21 igihe umuntu wanduye Ebola atangira kwerekana ibimenyetso. Gusa amashuri yo yemerewe gukomeza gukora akurikiza amabwiriza yo kwirinda. These are temporary measures to control the spread of Ebola. We should all cooperate with the authorities so that izi ni ingamba z'agateganyo zo kurwanya ikwirakwizwa rya Ebola. Twese tugomba gufatanya n'abayobozi kugira ngo iki cyorezo kirangire mu gihe gito gishoboka. Twari twateguye kugira umwiherero w'abayobozi bakuru ba leta, ariko Minisiteri y'Ubuzima yatanze inama ko tuyihagarika kuko haramutse harimo umuntu umwe wanduye ubuyobozi bwose bwashyirwa mu kato. Bityo rero nubwo nari nishimiye umwiherero, nemeye inama Minisiteri y'Ubuzima yatugiriye, none umwiherero wacu wasubitswe. But now I have decided on the advice of Minister of Health to postpone that retreat. Usibye ingendo zabujijwe, Perezida Museveni yategetse ko ari nta muntu wemerewe kuba ari hanze hagati ya saa moya na saa 12 za nijoro muri utwo turere twa Mubende na Kasanda. Mubende na Kasanda ni ahantu hacukurwa zahabu, kandi hari abakozi benshi baturuka mu bihugu by'ibituranyi na Uganda bakora muri ibyo birombe. Gusa ibirombe byo byemerewe gukomeza gukora, ariko abakozi bose bategetswe kutava aho bakorera kumara igihe cy'iminsi 21 kandi bagakurikiza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya Ebola. Nk'uko byatangajwe na Perezida, nta murwayi wa Ebola wari waboneka mu murwa mukuru Kampala, ariko kubera ari ahantu hatuwe n'abantu benshi cyane, abatuye muri Kampala basabwe kwirinda cyane bakurikiza amabwiriza akomeye nko kwirinda ahantu hahurirwa n'abantu benshi, kuramukanya kandi bagakaraba intoki buri gihe. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko kuva mu kwezi gushize ubwo ubwoko bwa Ebola bwitwa Ebola Sudani yadutse mu gihugu, abantu 58 nibo bamaze kwandura, muri bo 19 icyorezo akaba kimaze kubahitana mu gihe 20 bavuwe bagakira. Minisiteri ivuga kandi ko Ebola ari indwara yandura cyane ikwirakwira bitewe no guhura n'umuntu wayanduye cyangwa se wishwe n'indwara, kandi no gukora ku matembabuzi yo mu mubiri y'uwanduye. Ni indwara yica vuba cyane cyane iyo umuntu wanduye atinze kubona ubuvuzi. Muri iki cyumweru inama y'inzobere mu by'ubuzima ziturutse ku mugabane wa Afurika zateraniye i Kampala kugira ngo zitegure uburyo bwo gukorera hamwe kugira ngo iki cyorezo kitambuka mu bihugu by'ibituranyi. Uganda imaze kwibasirwa n'ibyorezo bya Ebola inshuro zitandukanye, ariko iki cyorezo cyahitanye ibihumbi by'abantu mu gihugu cy'igituranyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu bindi bihugu byo muri Afurika y'Iburengerazuba. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Makuru yo muri kano gatondo turahera muri Nigeria, aho abanyagihugu barenga 600 bahitanye n'imyuzure y'imvura kuva mu kwezi kwa gatandatu. Iyo myuzure yangaje abarenga umuriyoni 1.3 Leta ya Nigeria yatangaje ibi biharuro uno munsi
ivuga ko mu mateka y'imyaka 10 heze hari ubwa mbere imvura ihitanye abantu benshi. Mu ndwi heze Nigeria yari yavuze ko abahitanywe n'imvura yo kuva mu kwa gatandatu bari 500. Umushikiranganje wo gufatana mu nda muri ico gihugu Sadia Umar Farouk yasiguye ko ibiharuro bibandanya kuduga kubera hari amareta kugera ino saha atari bwitegure guhangana n'imyuzure. Ibindi vyononywe n'iyo mvura y'imyuzure birimwo amazu arenga 82,000 yabomotse, amahegitari y'imirima 110,000 yononekaye. Ubundi imvura muri Nigeria igwa urutavana ko mu kwezi kwa gatandatu kuri no ncuro y'amara yagisibije yatanguye kurwa mu kwa munani. Ikigo ca leta kiraba ivy'ibirere n'ibiza muri Nigeria cagabishije kivuga ko mu mayinga ari imbere hashobora kugwa yindi mvura nyinshi kazoshobora konona vyinshi gusumba. Subwa mbere Nigeria ihuye n'ikibazo c'imyuzure iyo mu 2012 yahitanye abantu 350 murantunga hivana mu vyabo abarenga miliyoni 2,100,000. Igisata cawunyukijejwe ibiribwa kw'isi pama mu mpfunyapfunyo kikaba kivuga ko Nigeria iri mu bihugu bitandatu bishobora kubangamirwa muri kubuka hagufi n'ikibazo c'inzara nyinshi bivuye kwihindagurika ry'ibihe. Tuve muri Nigeria tuja muri Irani, ico gihugu gitangaza ko abanyororo bahitanywe n'umuriro wadutse kuwa gatandatu mu ibohero rinini riri muri quartier yitwa Evin iri mu buraruko bw'umurwa mukuru Tehran bageze kuri 4. Ibohero yahiye niryo ripfungiwemwo abanyepolitike banshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Irani n'abaharanira gateka kazi na muntu bakomeye muri ico gihugu. Hamaze kumenyekana ko bakomerekeje n'iyo muriro ni 61. Televiziyo y'igihugu ikaba yerekanye video isigura ko ituza ariko yagarutse. Kubwiyo televiziyo 4 bapfuye bahitanywe no kubura impwemu mu gihe abandi 4 muri 61 bakomeretse ari ndembe. Umuriro wadutse mu ibohero ripfungiwemwo abanyepolitike bashe muri Irani wadutse mu gihe imyerekano yamiriza urupfu rw'umuyabaga yitwa Mahsa Amin w'imyaka 22 yinjiye ukuruno wa mbere mu ndwi yayo ya gatanu. Abategetsi muri Irani bakemeza ko amatohoza y'icateye urupfu rwa nyakwigendera yerekanye ko yazize uburwayi bwatewe n'igice co mutwe abaganga bigeze kumubagamwo ikivyimba igihe yari afise imyaka 8. Umuryango, inshuti ziwe n'abaharanira gateka kazi na muntu bo yamara bemeza ko yahitanywe no kuvirana mu mutwe kuvanze n'ukononekara kw'ibihimba vyiwe vyirondoka n'ibindi bihimba vy'umubiri vyatewe na polisi yamuhohoteye imuziza kutitwikira nk'uko idini rya Islam ribitegeka muri Irani. Abategetsi muri ico gihugu bavuga ko ivyabaye mu gasho kahiye atasano bifitaniye n'imyerekano yabiyamiriza urupfu rwa Mahsa Amin. Ico bikoze umuriro umaze kwaduka biyerekanye bagana kuri iryo bohero naho polisi yabazibiye. Ubushikiranganje bw'imigenderanire y'Amerika n'andi makungu nabwo bwatangaje ko buriko bukurikiranirana hagufi ibera muri iryo bohero bugira buti biraturaje ishinga turiko turavugana n'Ubusuwisi bukingira inyungu zacu muri Irani. Ico gihugu ariko kimenye ko imfungwa z'abanyamerika zipfungiwe ubusa muri iryo bohero ziri ku gatwe kaco. Abanyagihugu bacu bari babwirije kurekugwa bidatevye. Ubugiriki na Turukiya biriko biratana ko amashavu ku kibazo c'abimukira. Fahrettin Altun atwara ibiro vyo kumenyesha amakuru mu biro vya president wa Turkey yegetse amafuti ku Bugiriki yagira ati umushikiranganje ajejwe vyo kwinjira no gusohoka muri ico gihugu yakwiragije amakuru y'ibihuha atahafatiye. Turukiya ivuze amajambo nyuma yaho Ubugiriki bwagirije ico gihugu kwirukana abimukira 92 tambaye agahuzu bambaye ubusa nk'uko Imana yabaremye. Turukiya ikabahindira ku butaka bw'Ubugiriki. Umushikiranganje w'abinjira n'abasohoka mu Bugiriki ariwe Notisa Mitarachi ku rubuga rwe rwa Twitter yatije ko ifoto y'abantu bambaye ubusa bafutse ibitsina vyabo agira ko yemeza ko Turukiya yabirukanye ikabahindira ku butaka bw'Ubugiriki. Mu butumwa yanditse mu ndimi zitatu Icongereza, Ikigiriki n'Igiturukiya, Atum atwara ibiro vyo kumenyesha amakuru mu biro vya president wa Turkey yagize ati ino nkinamico y'Ubugiriki nta kindi gamije atari kuremeka intebe ishushe ku gihugu cacu. Muri ubwo butumwa yagiriye ko ahanura Ubugiriki kuvavanura n'ico yise kubangamira no gufata nabi abimukira, agira ati Ubugiriki burasubiye kwindi incuro kwereka amakungu ko butubaha impunzi nka kiremwa muntu mu gushira ahabona amasanamu y'aba bantu bari mu kangaratete bwirukanye ataco bambaye. Icegera c'umushikiranganje w'intwari hagati muri Turukiya
nawe kuri Twitter yiwe yabwiye Bugiriki ko umwanya buta mu kubesha makungu vyoba vyiza bukoresheje mu kubahiriza agateka kazina muntu. Mu Burusiya na Ukraine ivyo bihugu bibiri vyegekana ko missile zaraye zisubiye gutegwa mu karere ka Donetsk kegukira Ukraine ariko kakaba karigaruriwe n'Uburusiya. Abegereye ubutegetsi mu Burusiya bemeza ko Ukraine ariyo yamijaguye ibisaso vya missile ejo kwa Mungu, bavuga ko vyononye inyubakwa y'umukuru w'akarere ka Donetsk bigaturira amamodoka yari mu micungararo yaho vyatewe. Ukraine nayo yiyamye Urusiya mu gusigura ko aribwo ahubwo bwateye ivyo bisaso vya missile vyononye kimwe mu bisagara vyegereye ihinguriro rya nucleaire riri ahitwa Zaporozhye. Iryo hinguriro naho rigenzurwa n'Uburusiya, abahinga barikorera baracari aba Ukraine. Mu Rwanda aho bamwe mu bacuruzi ndetse n'abavugira imiryango y'uburenganzira bwa muntu bamagana icyemezo giheruka gufatwa na karere ka Karongi mu ntara y'uburengerazuba isaba abanyamahoteli ntibafite utubari bo mu karere gukumira abaguzi bambaye mu buryo bita ubukojeje isoni n'abakekwaho gukoresha ibiyobyabwenge ndetse n'abana bari munsi y'imyaka 18. Inkuru ya Asumta Kaboyi. Ibi bikubiye mu itangazo ryasohowe n'ubuyobozi bw'akarere ka Karongi mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10 yandikiwe abafite amahoteli, moteri ndetse n'utubari dukorera muri ako karere. Muri iri tangazo ubuyobozi bw'aka karere ka Karongi kari mu burengerazuba bw'igihugu busaba kubahiriza ingingo 3 ziri mu mabwiriza yatanzwe n'ubu buyobozi, arizo ko bibujijwe kwakira abantu bose bagaragarwaho n'imyambarire ikojeje isoni, kwakira abana bari munsi y'imyaka 18 batari kumwe n'ababyeyi babo, no kwirinda kwakira abantu bose abakuru ndetse n'urubyiruko bakekwaho gukoresha ibiyobyabwenge ndetse n'abakunda kugaragarwaho n'ubusinzi. Ni icyemezo bamwe mu bacuruzi bagaragaje ko kije kubangamira uburenganzira bwabo mu kazi. Umuntu ava muri hoteli yaje yambaye amakositimu ariko yarimanuka agiye kuri plage na hoteli zegereye amazi abikuramo akaba yamanukana ko ashatse kuko nyine agiye ku mazi. Sinzi no ko wajya wamutangira yaraye iwawe ngo umutangira ari uko agiye ku mazi. Kugeza ubu ngubu nta muntu wakubwira ngo babishyira mu bikorwa gutya, uretse ko kwambara ibirebire nabyo ntabwo bifite mezire. Yani nta nubwo abantu b'akahoteli bazubakiye ku benegihugu, bazubakira ku bantu benshi b'isi yose. Harimo kwivanga. None umucuruzi nta nubwo afite ibintu byo kudisikasinga n'umukiriya, mukadisikasinga kubaza icyo akeneye nawe umubwira ko gihari. Ibyo bintu byo kwita kuri komporutoma ze rwose ntabwo njyewe nanjye ndamenya impamvu buriya mwanzuro nk'umuntu. Nubwo hari abacuruzi bagaragaza ko gushyira aya mabwiriza mu bikorwa bisa nk'ibidashoboka, hari abandi bemeza ko aya mabwiriza agamije gushyigikira umuco nyarwanda. Kumira abasinzi, abantu bambaye ubusa, ibyo n'umuco nyarwanda ntabwo byemera. Namba nta kidasanzwe kirimo, njye mbona gusa kumuganiriza konsono n'icyo amabwiriza ateganya, kirinda donc kumuhutaza. Umuntu ubona wanyweye amatabi n'iki aba nigaragaza kenshi. Mu by'ukuri ntabwo nabyo biba bikwiye mu muco nyarwanda. Ntabwo rero batatu tugomba kugira gute n'igihe ubuyobozi budutekerereje babutureberera ibyiza. Yaba umucuruzi wemera kuyakurikiza, yaba uvuga ko bigoranye, bose bahuriza ku ngingo ibuza abana batarageza imyaka 18 kwinjira mu kabari batari kumwe n'ababyeyi babo. Iyi ngingo yo bose bavuga ko bayishyigikiye. Iyi ngingo kandi isanzwe inanditse mu mategeko y'u Rwanda. Amwe mu mashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu avuga ko usibye iyi ngingo ikumira abana mu tubari, izindi ziri muri aya mabwiriza zibangamiye uburenganzira bwa muntu. Mudakikwa John akorera mu muryango utari uwa leta urengera uburenganzira bwa muntu. Kuvuga ko abantu bambaye mu buryo butikwije bangamiye umuco nta gipimo bagenderaho bihamya. Icya kabiri bivuze ngo abantu bakekwaho gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa se bagaragaraho ubusinzi bukabije, ibyo nabyo ni ikintu ubundi kigomba gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Ibitangazo byinshi ushobora kwibaza ibyo bihano bizatangwa gute, ni ibihe ibihano ku kintu icyo ari cyo cyose bigomba kuba ari ibihano byanditswe bizwi, abaturage babizi, biri mu igazeti. Aya matangazo urwego mu rwego rw'akarere by'ukuri ntabwo ari byo. Aho ngaho ubona harimo ikintu kimeze nk'aho uri kurengera ku nshingano. Akarere ka Karongi kashyizeho aya mabwiriza kavuga ko uzayarengaho azabihanirwa. Ndagerageje kuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Karongi ngo agire ibindi yongera kuri iri tangazo, gusa telefone igendanwa ntiyakunze gucamo. Gusa ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana na Bwana Robert Masozero uyobora inteko y'umuco, adusubiza mu butumwa yanditse kuri telefoni ye. Mu butumwa yatwohereje yagize ati
kuki bigeraho inzego z'ubuyobozi zigomba gufata ingamba nk'izi? Buriya ni ukuvuga ngo ibintu biba bitangiye gusa n'ibiteza ikibazo bishobora no kurenga inkombe. Twe inama tugira abarangwa n'iyi myitwarire idahwitse ni ukurangwa iteka n'indangagaciro z'umuco nyarwanda zirimo izo kwiyubaha, kwiha agaciro, kwitwararika, kutiyandarika, kwanga umugayo, kwanga ikinegu, kwanga iby'urukozasoni, kutireba gusa ngo ubangamire abandi. Iyo habayeho imyitwarire yindi itimakaza izo ndangagaciro, niho usanga habayeho ikibazo, ugasanga inzego zibishinzwe bibaye ngombwa ko zifata ingamba zikarishye. Icyo nicyo twabivugaho. Aka karere ka Karongi kafatiwemo iyi myanzuro ni kamwe mu turere twihariye ahantu hakorerwa ubukerarugendo kuko gafite ikiyaga cya Kivu gisurwa n'Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.